Fred niyo nizeye Mukura ikipe ukinira itsinze Rayon Sport ibitego 2-0 2-1 noneho igitego cya kabiri niwe wagitsinze. Rayon Sport yaragushatse ujya kuza mu Rwanda, bisa nkaho Mukura Victory Sport bateye agapapu uyu munsi niwo uyitsinze. No mukino uvuze iki, ni igitego kivuze iki kuri wowe? Tegeza umuntu tegeza gutya muncamake imbere ya byose maje gushima Imana. Ikindi naco kuvyerekeye igitego n'ivyerekeye ukungene Rayon Sport yashatse imbere, ndanezerewe imbere ya byose kuba ndagisinze nyene wa mugwi wari wandondeye imbere yo nza ngaha kuri Mukura. Ndanezerewe n'insizi ndayiryohere byose muncamake numva nezerewe. Yego, narimbise mutima nari nifuza gusinda igisindo rero nyene yandondeye, bifise agaciro cyane kuri jewe. Ndi mu Burundi ibitego byose nasinze nabisize muri phase retour. Muri phase hari nta gisindo na kimwe nasinze, ariko nk'ubu nsinze phase irangiye mfise ibitego 2, ibintu by'agaciro kuri jewe. Ivyo vuze ko nsinda ibitego biba bikenewe, burya umukinyi mukuru aboneka nyene mu match nyene akomeye. Yego, arangoye mu ntango sinobabesha, ariko ubu kungene imisi igumigenda ndiko ndabona ko imisi imbere bizoba byiza cyane kurusha. Atubwira umupira mu Rwanda sanze ufite ikihe ariko umupira wo mu Rwanda muncamake umupira wo mu Rwanda nabonye ni ibintu harimo ibintu by'ingufu cyane, cyo kimwe no mu Burundi. Mu Burundi nta bintu by'ingufu cyane bibaye, ni technique cyane. Yego.